He's my everything. Without him I'm nothing. Umwanditsi indirimbo I Can Say. Yes, hello. I'm Pro the MC. Salama bro. Ego turashima Imana uko biri kose. Yes, turi kumwe na King Daniel kuva Canada. Indirimbo yitwa I Can Say. Nibaza yuko ntibese. Ego kabisa. Karibu sana muri Boots FM, karibu sana muri Sunday Vibe. Ni jambere dukoranye ikiganiro of course. Ego murakoze kutwiyumvira ko kabisa. Mwahezagirwa. Yes, muri kano kanya bariko barakumviritsa ni benshi, abariko barumviritsa King Daniel ni benshi kuko Sunday Vibe yumvirizwa n'isinzi ry'abantu. Ndasaga to duhere kuri presentation, duhere kuri carrière yawe. King Daniel ni muntu ki? King Daniel yatangiye umuziki ryari? Ni ryari Daniel yumvise ko afite impano yo kuririmba? Usibye ko afite n'ibindi akora turaza no kubigarukako. Ya King Daniel kera bamwita Prince XOK. Ya n'umuntu yakuze aririmba muri Sunday School. Sunday School nyine muri church. Yes. Kuva nkiri muto je ndibuka mfise ndibuka bambwira ko igihe nari mfise amezane niho mama yabatizwa. Bakononse agakiza mu ibere. Hageze muri 2002-2003. Mva muri eglise ntangura kuririmba izo twita profane cyangwa secular. Yes. Niho natanguye kwitwa Pastor XOK. Hanyuma ndura izina Prince XOK aka King Daniel. Amanda umupapa ndubatse mfise umugore umwe n'agahungu kamwe. Ya kuririmba byari muri je kuva nkiri muto. Yes, kuririmba byari muri wowe kuva ukiri muto. Wavuye mu Burundi ryari werekeza mu mahanga, mbega ugisika mu mahanga byarakoroheye gusohoka gukora umuziki ka King Daniel ko abandi bavuga yuko bigoye? Biragoye cyane kuko navuye mu Burundi en 2012 mu kwicumi na rimwe. Je nsubire gato inyuma narinjiye muri studio 2005. Nakoze indirimbo yanje ya mbere yitwa Baby Doll ndi kumwe na Dr. J n'umugenzi wanje yitwa NBJ. Dr. J tutsi yakoze kwa Dr. J twakora indirimbo ya mbere na video. Audio ikaba yasohorewe muri Kiriba Arts kwa Romeo. Video yakozwe kwa Mnyama Alpha System Mugiza. Indirimbo ya kabiri nayikoze kwa muri Rock House Records, Crazy Bright. Kwa Crazy Bright aho hari muri 2006. N'izindi nakoze nka Correction nayikoze kwa Lawi 2009. Izindi nakoze kwa Adomix harimo Baby Girl, ndani ya Buja, ndani ya Club Mr DJ, n'izindi nyinshi. Urakoze umuziki abantu bakwakiriye gutega King Daniel na nyarije wari uvuye mu rusengero, wari uvuye muri Sunday School, wari uvuye aho baririmbiri no gutatsira Imana, urabivamo uza muri profane. Abantu barashotse bakwakira canke no mu muryango barameze nk'abaguta? Ya urazi ikintu cyose bivana n'intumbero ugifitiye. Kuko jewe nakora umuziki nk'akazi kugira mbesheho umuryango wanje. Bijya bindi urazi ko winje muri sekira bagufata ukundi kuntu. Ndibuka umunsi umwe nariko ndakompoza indirimbo mama acarinjira nyene mu nzu. Nsanga ndiko ndaririmba. Umwana wanje ivyo ni ibiki? Ndagwa mu gahunda urumva ibintu nk'ivyo nyene. Urumva ntivyoroshe kuva muri gospel cyane kuva mu rusengero ukaja mu bintu vya sekila. Nivyoroshe ariko ofera amazir abantu barantahuye. Ariko mu nyuma arasubiye kandi urava muri sekila ugaruka muri gospel. Kubera ko yasuye kandi ugaruka muri gospel. Icyambere nkuko nari natangwe mvuga agakiza na konse mu ibere. Ikindi nacyo ninjiye kuririmba sekila kuko nabona niho no tobora nyene no ronka nk'agafaranga afasha umuryango wanje. Ikindi nacyo icyaje kunshi intege igihe twakoze indirimbo ndibuka twakoze indirimbo zibiri nari umwandisi wa chorus muri indirimbo yitwa Declaration des droits de l'homme twakoranye n'aba GZB
Getu Karara Kim Subi n'abandi ba Billy Black nije nahagarika indirimbo muri studio kwa Lawi Generation Centre Jeune Kamenge Centre Jeune Kamenge twakoze indirimbo hamwe kabisa indirimbo imeze neza ya reggae nari niteze ko tuzoronka n'akantu ariko twataye uko abica biranshi intege ndavuga ikintu ariko ndarondera hariya kumbe siho reka nsubire ahandi nyine kwisoko cyasubira kwisoko ego utsugaruka muri gospel King Daniel urashitse mu mahanga urakoze umuziki ariko utanguza na record label ari naho havuye studio yitwa K Record uno musirikira byifatamwe neza isanzwe ikoramo Lil Every ariko ufashe umugwi God Believers ufashe Boys of God nimba nihenze ego ufase n'abandi bazen bensi ubahaye akazi mu maposta agiye atandukanye urazanya ama TV online vyakutsemo gute niyo ndoto wari ufise kuva ukiri muto canke vyaje ukimara gusuka mu mahanga utangiye gukora ku noti ya nibuka nkitangura kwita Prince Ixon iyo Ixon kuvuga X no kuvuga X ni umuntu ni nka X nk'ukuntu mubizi umuntu nyene canke ikintu sana no kuvuga umwana no kuvuga nita le fils d'Afrique canke l'espoir d'Afrique no kuvuga nashaka muri jewe kubaho kwanje habe espoir y'abandi bantu nyene baronkeramo igitutu kuri King Daniel sinatanguye kusponsoriza gusaba God Believers God Believers barakurikiye aba God Chosen natanguye gusponsoriza aba God Chosen muri 2014 gushika 2015 intambara miyamamazo bige byose 2017 igena by'Ubujumbura nari mfise indoto yo kugurura nyene ahantu kuko je nabona ukuntu byangora kuronka studio twe twagenda n'amaguru uvuye mu Kamenge igihe twakorana kuko je narimbana na ni Daddy Face barizo muri Amerika Etats-Unis umari tsindirimbo Mary You n'undi muhungu witwa Rock J abarizo muri Kenya twava muri ville tukagenda kuri MRM studio n'amaguru urumva twava hajya tukagenda kuri Kirimba Arts n'amaguru mbona ko bigoye kubera iki nanje ntofasha abandi bajene kuko je nabuze ubufasha je ntofasha abandi bajene kabisa true mboneraho kongereza aba God Believers Boys of God hariho na Christabella ego hariho na Just Golden wo muri Ngozi na Fabrice Agola hakaba n'abandi dufasha nyene kundi kuntu nyene no muri studio reka nongereze ntakoramo gusa Lil Every niwe tuvuge umuchef mugabo hariho n'abandi hariho Zach Believer hariho Fabrice Agola hariho Geoffrey King ono musuri mu mahanga ndasaga tutubwire mu mahanga kubura umuririmbyi w'umurundi uri mu mahanga bigoye gukora umuziki kuko abari byasamaze gusuka mu mahanga indirimbo tsange wa murindi bariko uragabanuka turasaka yuko twibira ibanga ngaho kuko uri umuririmbyi w'umurundi uri mu mahanga icyo navuga bica bigabanuka kuko tuba dufise izindi mind siko zino ubona ifaranga cyane icya kabiri nacyo bajya abantu mukorana ijya midiyo nk'ukuntu noza hariya nkakorana Lil Every cyangwa nkagenda kwa Masterland cyangwa nkagenda kwa Magic kuri The Magic cyangwa nkagenda ahandi usanga ntibakora nk'uko tubishaka nyine zijya sound cyangwa zijya kajya kanovera tuba dukene tukaronka kandi n'amastudio arazinze urumva dukora ku isaha bica bigorana nyene ukuca usanga uranebwe kwirukana n'inoti yes kumbura imbere yuko dukoresha umwanya neza kuko ndazi yuko no mukanya uzosubira mu kazi ndasaka wowe gume ku murongo wa telefone abantu baze barahamagara canke bandika ubutumwa tubusoma tunabitaba ariko banakuganiriza kuko ni imyaka myinshi utari mu Burundi nizera neza yuko wifuza kuganira n'abakunzi bawe yego ku murongo wa telefone turi kumwe n'umunywanyi yes allo
Allo? Umeze neza? Ishe kweli yami. Ninde tuvugana? Claude Mugasekebuye ku murongo wa telefone muri Canada turi kumwe n'uwitwa King Daniel umwanditsi w'indirimbo I Can Say ni nawe manager wa God Believers mwiriwe. Mwiriwe ni sawa? Yego ni sawa none yo muri mu maki ngoma shasha ko tutazumva uri mu maki. Ya no kuvuga ko icambere nkuko navuze turakora ndiko ndakora indirimbo kandi mfise nindi reka mvugireho this album ndiko ndategura yitwa Ndilo Gina kandi nkaba maze gukora ama beat menshi gusa ndacabitse mu gikoni hari ibintu byinshi. I Can Say ni indirimbo kose muri 2018 ke record yari hari ya indirimbo I Can Say mfata ukuboko kuko ndibaza benshi bazi mfata ukuboko niyo ifite n'amasanamu sanje ngica kumbonesha kure ama izo ndirimbo zose nazikoreye muri Zenges Records kwa brothers ama zakozwe na Chidi Pro niwe yatangwe izo projet wazitangwe ni Chidi Pro ni naona ngira ngaruke ngaho nyene kubera kikutsa mu indi studio kandi ufise studio yawe ari okay record sinari mfise studio kuko nakoreye indirimbo ya mbere igiye muhamba nayikoreye kwa Masterland kandi yakozwe na Lily Every yari muri 2017 mu kwa mbere ama mu kwindwi igihe nagarutse mu gihugu nakoze izo ndirimbo ndwi standatu ya nazikoreye muri Zenges Record hama Lily Every aziraheza muri Master Music. Yes nk'umuririmbyi ari mu mahanga nibihe bintu bigenda birabatsinege bigatuma mwohagarika ya ni support cyambere ni support ugusigikirwa mugabo si hose ushigikirwa n'abamenyesha makuru insamirizi n'abandi ba promoters ukuvuga ntibaduha support ikwiye abantu bari mu mahanga kuko urazi uri mu gihugu ndashobora kugupitira nkakubye ari mu promoter ndafise agasonga urumva kaca ambona muri circulation ariko jewe ndi kure y'amaso yiwe biragoye kugira angirire supporting nshigikire mu bikorwa byanje kabisa. Ya 75 10 00 571 700 921 sa kwandika message 75 10 00 kwifuza guhamagara kwifuza kubaza King Daniel. Asante sana undi munywanyi. Allo? Yes, allo. Mahoro. Mutumenga. Yes, King Daniel. Yes. Barakuramutsa. Ava ku murongo wa telefone. Harundi yanditse message yavuze ati ami turabumva gatanu kuri gatanu itiye Mugasekebuye hama mundamukiritse King Daniel mutubarize aho azozira kuduha concert twasa kumenya amakuru yiyo. Okay, concert urumva concert biragoye kuko nteguye concert yanje bisaba ibintu byinshi hama sinoshoka ndabivuga no munsi kuko ndabafitiye gakemanyi gafunditse hasigaye igihe cyo kugafundurura no bazomenya na concert yanje no bazoca bamenya n'ama video yanje igihe azoshigwa ahabona. Yes, nuko turasa kwa Kirundi munyanye ku murongo wa telefone ndabone yamazi gusika. Allo? Oui. Ni sawa nao ni bon. Turi kumwe na King Daniel. Mwiriwe. Ikibazo? Sa? Kuba yaswa kandi gukizwa. None yari yaraguye mubaza ati mbega wari waraguye. King Daniel wari waraguye.
oya sinari naguye urumva naratsitaye gusa hama ndabandanya. Mbega muri profane wasanze kika King Daniel igitandukanye muri profane gospel? Urumva je muri profane n'indirimbo naririmba zari zitandukanye n'abandi, urumva sinaririmba ndagukunda uri mwiza ukuntu naririmba indirimbo nyene novuga indirimbo z'abakuze cyangwa naririmba indirimbo z'abantu bose. Yes. Nk'indirimbo nibuka ni na haki ya kuoa. Aho kutokuoa ni indirimbo y'abantu bose, uvuga ko yari yo kuririmbira umukobwa. Iyo ntiyari domaine yo wanje, ari yo kuririmba ibintu byubaka cyangwa iyo droit de l'homme agateka kuri bose. Byari ibintu byubaka. Hama yo indirimbo natanguriye Baby Doll yavuga umukobwa yitwaye nabi agwara umugira acid. Yesu nawe yavuze ngo mutubaritse King Daniel ninde muririmbyi yifuza gukora nawe collabo mu Burundi? Umuririmbyi nifuza gukora collabo mu Burundi. Abambere hariho aba God Believers n'abandi. Abantu muri lebo dusanzwe dukorana, sinota ariko dukorana nabo. Aba MTC nabo ndakunda ukuntu babikora kandi babikora neza. N'aba SMS n'aba Victorious Team n'abandi nyene ntibyakunze ko dukorana kuko nkafata ukuboko nari nayiteguye nzoririmbane na Big Zoe ariko umwanya umbana muke. Hariho n'indirimbo na mugabo bwa mbere nakoranye na Gachosen na Clement wo mu Kinama na Belle-Sœur wanje yitwa Sisi ego yo mwamba. Yesu uri mu muryango w'abaririmbyi n'abaririmbyi katsi kuko mu muryango wawe presque nka bose bararirimba, usanga baririmba même no mu makorali. Hari ico biyetse bikagufasha mu iterambere ryawe? Biramfasha cyane kuko usohoye indirimbo ndashobora kumvisha na mama akambwira igihe nashatse gukora video yanje ya mbere yamfata ukuboko. Natanze indirimbo jewe koko indirimbo yanje nkunda cyane ni reka ndirimbe. Hama ndungika indirimbo zibiri, ndabaza mama ndabaza n'abandi bambwira twe ducagiye ko sohora mfata ukuboko. Urumva ncyansohora mfata ukuboko, urumva ko bimfasha. Biramaze gusika uvuga ikindi nibagiye kuvuga nyene ko abantu nashaka ko dukorana collabo nibagiye KSK na Melina Mshindi. Nibaza twakoranye mu ndirimbo yo gusezera Alipe, hama twakoranye neza vraiment, nashaka ko tuzakorana indi collabo nabo. Yes, tariko navuga biramaze gusika wanditse indirimbo wagiye kwisora muri studio wayumvise umuvyo akakubwira ati iyi ndirimbo wapi subiramo? Oya ntibirashika vraiment kuko ikintu ndibaza ukwandika. Sindi umuririmbyi kuririmba sinkaze cyane ariko kwandika ndafise iyo do kuko nandikira abantu benshi nyene. Ikibazo kica kitsa ngaho hamwe vyosika iyo ndirimbo boreka kwisohora? No, muri studio nkayisubiramo. Vya vrai? Ego. Asante. Ugenda umuntu kwanze cyambere nkora ibikorwa ndi kumwe n'abandi bantu. Sinkore igikorwa ndi jenyene. Hano umunsi warimo. Ndibaza ni album nayikoze harimo n'abantu baririmba sekira ndibaza bafashije. Reka mbonere naho akago cyo kubashimira. Hariho Be Bright acapella, hariho Crown Rema, hariho God Believers, hariho Nicole wo muri Eglise Vivante, hariho ba Zenges, hariho Prince Tuwombe. Hari abantu benshi bamfashije n'ama idea nyene ndi muri studio. Yes, King Daniel, imbere yuko turangiza hari indi message y'umuntu yanditse yavuze ati King Daniel nasaga kumubaza mbega arubatse afise abana bangahe? King Daniel nabivuze mu ntango, mfise umugore umwe twubatse Rukristo kandi afise umwana umwe w'umuhungu yitwa Danefroni. Yesu nawe yansavuga ati hari umuririmbyi yitwa David aririmba gospel asanzwe nawe aba hanze y'igihugu, ndakeneye yuko boririmba na King Daniel vyoryoha cyane. Nimvukire yo mu Kinama.
Yego murakoze mudusengere bize bikunde kuko ntivyoroha. Yes, bwira King Daniel aduhe collab ari kumwe na Prince Musindi. Yego ya tuzobikora, Imana niyadufasha tuzobikora kabisa. Imbere yuko turangiza nakaye kagisambo kanyuma wumva wifuza kubwira umuntu wese reka arakumviriza muri Sunday Vibe mu minota 20 ko babumvise byinshi. Abakoze kabisa, Imana ibahezagire hama bakomeze kudushigikira. Baje kuri account zanje kuri YouTube ni King Daniel. Hama kuri IG yanje kuri Instagram no nyene. No kuri page yanje. Hama subscribing kuri nani Amipro so 257 so 257 cyangwa baje no kuri Facebook page ya Facebook. Hama badusapotinge abaririmbyi b'abarundi, basapotinge abantu bose baririmba umuziki. Asante sana King Daniel, asante sana kuba wemeye gusa muri Sunday Vibe. Reka tubasigira akaririmbo kakitwa I Can Say. Merci beaucoup.